ubu turi ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Indongozi nshasha zitegerezwa kumva yuko uno munsi arizo zitubereye indongozi mboneza. Indongozi mboneza nukuvuga yuko zije imbere natwe tugakurikira. Nimwaza rero muzi yuko mugiye kwicara mu biro tuzokurikira abande. Nukuja ku kivi tukabona ivyo mukora tugaheza natwe tugakurikira. Nico gituma imigenzo yanyu itazoba nk'imigenzo yahahora. Indongozi mbi nizo zatumye tudatera imbere kuko ahatagira ubutegetsi nyabwo ntihagira iteka nitekane, abantu bama bafise imitima mu mutwe. Igihe rero imitima yose iri hejuru nta numwe ashobora gukora ibikorwa vy'iterambere kuko ntazi yuko azohashika. Ubu rero umutima uri munda dutegerezwa gukora. Ikindi kibazo catumye tudatera imbere cari ikibazo c'amacakubiri, kuko izo ndongozi nyene mbi zari zijejwe gutandukanya abene gihugu zikagira abankunzi n'abanyagupfa. Uno munsi indongozi z'ubu ntizihirahire ngo zidusubize muri iyo ngendo ya kera. Twumve yuko indongozi z'ubu ni indongozi ziri mu runani n'abene gihugu. Ubu nta numwe yemerewe kuvuga ngo urazi condi. Indongozi rero nshasha mu vyumve, ba Musitanteri, Buramatari, abashinga amateka, abagize inama ya komine, mu vyumve ivyo mugiye gukora. Ni mwebwe mugiye kuja imbere abene gihugu mubereka umwongo uhuma n'udahuma. Ni mwebwe muzobabazwa. Umwene gihugu yaraye ubusa umenye ko uri ndongozi ukwiye kurara utaryamye kuko nikosa ryawe waramuhimirije. Mwumve igikorwa kigiye kubaranga. Ni wababura Buramatari uno munsi atakintu waruha amaboko warurindiriye yuko urya uhembwe. Uno munsi tangura werekane ko umuntu ashobora kwirondera kandi ari hatunga. Nta muntu numwe arya hembwe ashobora gutera imbere. Utegereza kwironderera akantu kawe. None rero Buramatari ubu nyene utangure hamwe wereka bene gihugu uti ngo ndabereka ingene babigira. Je nabegize birakunda. Ari ubworozi urashobora kubwira umwene gihugu uti nawe ufise agatogo gato ngira ndakwereke ubworozi budasaba hanini. Ndabona ko bishobora guteza imbere abene gihugu. Uca utanga akarorero rero haba mu kuvomera imirima ukerekana ko ushobora. Musitanteri ubu vyumva. Musitanteri we ni ugiye kuja imbere y'abene gihugu atacuha amaboko n'abene gihugu bawe ntaco bazoha amaboko kuko bazorabira kuri wewe ico ukora. Umukuru w'umutumba niwe uri akarorero, banza ukore ico gihe n'abene gihugu ku mutumba wawe bazokora. Uretse kuba akarorero mw'iterambere ari utangura kugareka abandi ko bishoboka, hariho rero no kubayobora. Abene gihugu n'abantu bakeneye ko ubereka inzira bakurikira umwongo uhuma n'udahuma. Hariho indongozi zicara abene gihugu bakiyica zibona. Abene gihugu asanga ariko banywa ibiyayura mutwe kubera babuze indongozi zibereka yuko bariko bariyahura babona. Kuva ubu rero indongozi ntimwemerere abene gihugu ko biyahura mubona. Ahari indongozi z'ukuri nta kajagari kahaba. Abantu bashira hamwe bose bagakora babona iyo baja. Uwo mugambi ntimuzokora mwenyene ngo bikunde. Buramatari siwe ncabwenge ya mbere mu ntara, Musitanteri siwe ncabwenge ya mbere mw'ikomine. Mwebwe bene gihugu muri mwincabwenge, muri mwabahinga. Fata mu mugongo Buramatari mu mugamburuke, mumwereke mbere n'akandi kantu yaba yari yibagiye. Mwebwe nimwe maso yiwe, mubonye aho ibintu vyononekaye mumubwire muti Buramatari hariho ibintu biriko birononekara ngaha muri aka gace. Arafise ibishigikizo. Muri ivyo bishigikizo harimwo abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Muvyumve neza, abajejwe umutekano nimwe muri gishigikizo c'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Abene gihugu duhanurane twumve ko twinjiye mu ngendo shasha tutakiri mu ngendo ya kera kuko ivya kera twarabihejeje. Ubu twiyubuye turabarundi bashasha. Nico ituma ncankebura ugwaruka nimwe ruvyaro rushasha twese tuzokwishimikiza
aho bukera mwese muhaguruke mukore.